novuga ngo abaririmbyi bacu babanze biha agaciro kuko nimba wowe ufise projet kanaka ukabona wa muririmbyi ushaka gutumira buri gihe nko mu ndwi muhorera muri ville nk'incuro nka zitanu urumva yes piyo kumutumira ibigiye kubera iki uriyumvira ati none uwo muntu azoza kumuraba yamamubona muri ville bimeze gute uri kurumva simbizi yasasi ibitenge Big Fizzo amajambo yavuze ni waza yuko ngo nta mugabo ngasasi bikwembe kabisa ngo bisaswa n'abagore nibo babigendewe ati ndabizi yuko atari urukundo uri kurumva nawe washizemo agatege ugakora igikorwa nk'icyo kazawumva wo wagikoreye ntayo karashima biracana intege tu. Yes, bakunzi ba PRTV mumeze gute muraho? Ndi Moses Angelo nkuko twama tubazanira abastari ibiganiro vyiza bimeze neza muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka mushasha ikiganiro ca mbere gitanguza umwaka. Ndibaza ko ibintu bimeze neza cyane mu gihe rero mwari mudukumbuye nyuma y'igihe gito turiko turagaragara ariko twagarutse kugira ngo tubazanire ibintu vyiza bimeze neza mu gihe rero tugiye kuganira nkuko mubibona rero turi kumwe n'umusore ameze neza mubona kuva hasi gushika hejuru. Uwo nawe ninde ni journalits promoter umwe avyifatamo neza mukanyero maza kumva byinshi ubwo tugiye kuganira byinshi cyane kubijanye n'umuziki w'u Burundi industry y'umuziki w'u Burundi uyu munsi umeze gute uyu mwaka turangije inyuma byagenze gute mbega ni ikihe kintu kigiye gukorwa muri uyu mwaka w'2024 ariko rero reka ndamuhe ikaze journalits VP umeze gute fresh boss meze neza na safi man myaka yari nyinshi umwaka mwiza man abatweze man umwaka wa 2024 kudutanguriye ko ego yes nuko rero address promoter niwe tugiye kuganira mu kanya gato kugira ngo tuje nido turabe tufanye ucambuzi niko baswahili bavuga tufanye ucambuzi umuziki w'u Burundi wa 2023 wagenze gute mbega nibihe vyabaye nka amelioration nibiki twokosora. Yes, address promoter urumwe mu promoters hano mu Burundi bazwi kandi bakurikiranira hafi umuziki ndundi tukunze kubona ugaragara mu bitaramo bitandukanye uca kwakira abantu mu conference de presse ndetse ukajya n'ico ushikirije kumbure turabye industry y'umuziki w'u Burundi muri 2023 watubwira mu ncamake ivyawuranze. Bon avaye ko mvuga reka mbanze ndamutse abari ko aradukurikirana abakunzi ba Peace International TV n'abakunzi ba Journalits Promoter. Bon iyi industry ya 2023 yaranzwe n'ibintu byinshi ariko ico novuga yuko twasubiye inyuma gose. Ushobora kumbaza ati nihe mpamvu ituma uvuga yuko twasubiye inyuma? 2023 nta vibe yigeze iba mu baririmbyi bacu. Ati kubera iki? Mu misi yahera mu myaka yahera hariho ibintu by'amatimu kazamva ngo iyi ni team ya Big Fizzo iyi ni team ya Sadbi tutavuze nko kujya kwa Billy Man Boy cyane ya just abafana bati genda umufana wa Big Fizzo ndumufana wa Sadbi urumva urako aribo bantu navuga ngo bari hejuru gose muri uno muziki wacu nibo bantu batuma muri no industry haba vibe urumva rero primuziki maze kubahuza bakamera nk'abagiye hamwe ugasanga nakayuguriye restaurant nakayaje kumushigikira ya vibe yari mu bafana yaciye hava kuko barabonye yuko basubije hamwe ariko kare umufana wa Fizzo afatanye n'umufana wa Sadbi kuri Facebook cyangwa ku zindi mbuga wasanga hari vibe ariko kuba barasubije hamwe nikosa bakoze byatumye umuziki w'u Burundi usubira inyuma. Bivuze ko ariko sabakoze byatumye umuziki w'u Burundi usubira inyuma. Twakunda kumva bamwe bavuga ati kombore nk'abafana ba Sadbi batabyumva kumwe n'abafana ba Fizzo kandi ndibaza ko ivyo nyine ari byo byatera base ikatuma umuziki umenyekana cyane ariko kandi bagiye hamwe kumbure yo bajyare nk'amatati ku bantu batavyumva neza. Bon novuga ngo abo ndiko ndavuga ntibahave bumva yo kumengo noba nababajwe nuko bashize hamwe sinababajwe nuko bashize hamwe ahubwo nuko mu Burundi ntituratahura kuvyaza umusaruro beze dukora mu Burundi ziri serious man. Aha mu Burundi umuntu akubwiye ati ndakwanka nyene urumva ariko mu bindi bihugu
jewe abafana biwanje barashobora kuba bazi yuko je nawe twankana ariko twebwe ugasanga inbox turachata nka bimwe dukunda kubona ku bakinyi b'imipira ati ngo Cristiano ngo na Messi ngo barankana ariko bahuriye ahantu kubona amapecha ni yose uri kurumva rero iyo Fizo na Sadbi babigumiza nkuko vyari biri kera nubu haba hakiri vibe ariko uyu munsi nakayigura restaurant nakakoriki ugasanga wa undi nawe yaje rero babafana ya vibe iri mu bafana ntisubira kugaruka kubera iki baramaze kubona ntaco bapfa urumva kandi rero ibintu bipfiriye hejuru ibintu bipfiriye muri Fizo na Sadbi bishikira n'abandi baririmbyi bato bato. Yes, Adronis ukiri ngaho nyene nko mu kibanyi ca Tanzania mu gihugu kibanyi ca Tanzania turabona abafans ba Harmonize na Diamond ntibacana waka. Yeah. Tuvuye ko nyabo nka base nk'iyo nyene yo kugwa nko mu Burundi nkuko vyahahora. Ego niyo nyene nituma nituma kandi urazi ikindi kintu naco burya base iri mu bintu bituma n'ama views aduga. Kuko jewe nimba ndumufana wa Fizo nkumva Sadbi yasohoye indirimbo ca nirukanga kuraba indirimbo Sadbi yasohoye kugira ngo ngirente ndonderemwo utunenge nza kugirante nza kurondera abo ntuka ati ewana ujya muntu wanyu ibintu yasohoye sivyo iki niki uri kurumva rero ucu usanga baba opoza biwawe nibo bantu ba mbere bafatiye ya mbere mu kuza kuraba igikorwa uba wakoze ariko mu gihe baba bavuga ngo Fizo arahuza na Sadbi bimeze fresh nta esprit wa mufanagira yo kugira ante yo kuja kuraba ibintu vy'iwawe neza cyane. Yes, ku ruhande rumwe uravuga ati ico ni kimwe mu bitagenze neza. Kumbure hari ibindi ushaka gushikiriza canke ivyagenze neza vyo bimeze gute? Abantu benshi bakunda kuvuga ati nabantu bakunda gukritika gusa ariko batigira bavuga ibigenda neza. ubundi iyo ikintu giko kiragenda neza cyane kiba civutse kirivuga ahubwo ugerageza kuraba biya bitagenda neza kugira ngo wa muntu abikosore neza cyane. Igihe cyose uzoba uri kurakora ikintu uzuha agaciro bajya bakubwira yuko ikintu kitariko kigenda neza nibo banagutera intege nibo bakwereka icyo ukwiye gukora kugira ngo ibintu byawe bigende fresh. Okay, turabye rero uyu mwaka turangije inyuma harabonetse abanyamahanga benshi cyane baseseka nk'imvura hano mu gihugu ama concert atandukanye na cyane cyane mu mpera z'umwaka wa 2023. Nkawe uri mu promoter haravuzwa amajambo menshi ku ruhande rumwe wewe ushobora kubiha nkiheshusho. Bon, icambere na mbere coco novuga ngo abaririmbyi bacu babanze biha agaciro kuko nimba wowe ufise projet kanaka ukabona wa muririmbyi ushaka gutumira buri gihe nko mu ndwi muhorera muri ville nk'incuro nka zitanu urumva yes piyo kumutumira ibigiye kubera iki uriyumvira ati none uwo muntu azoza kumuraba yamamubona muri ville bimeze gute uri kurumva niyo mpamvu ubona usanga abo bantu bafise ayo ma projet yo gutegura ibiteramo bikora kubaki ku bantu bava hanze kandi ikindi kintu nace mumaze kubona ngaha mu Burundi ntidukunda ivyacu uko umurundi ategerwa aje mu gihugu cacu siko umunyamahanga ategerwa aje mu gihugu cacu nibaza yuko mwagiye murabibona ba Doben aba journalist aba cameraman barateba bakunda bari nk'imvura kabisa abandi bakurira ibiti ndagaca amadirisha mu biti ukiyumvira eske uwo muntu aje kandi kumva ngo nta nahiti ngafise mu Rwanda uri kurumva gamana urazi ko hariho umugenzi wanje yagiye mu Rwanda bambye tuwe ngura umurundi ya shinga abarundi kabisa mufise urukundo ruteye ubwoba ese nk'umuntu ngo nka Deben mu Rwanda nta nahiti yarazimye ngo mwamwakire ngo nk'umukuru w'igihugu Deben yaramaze imyaka myinshi adakora ariko kujya bakunda kubivuga yuko abarundi dufise urukundo ariko sinogwita urukundo kuko urukundo dukunda abandi ntidukunda biwacu nagahemo urumva rero kujya kubuntu bakira abantu c'est vrai umushitsi yaje uramwakira neza niyo mico nakaranga vy'igihugu ariko n'umusangwa bimukorere wayi utabikorera umusangwa ukabona yuko baraho ati naho bikorera umurundi wacu birangira atagushimiye simbizi yasasiye ibitenge Big Fizo amajambo yavuze nibaza yuko ngo nta mugabo ngasase bikwembe kabisa ngo bisaswa n'abagore nibo babigendewe ati ndabizi yuko atari urukundo urumva nawe washizemo agatege ugakora igikorwa nk'icyo kazawumva wagikoreye ntayo karashima biracana intege tu. Ego nk'ubu uravuze ati abaririmbyi ku ruhande rwabo ntibiha agaciro
kuguma baguma baboneka si bose tu si bose si ni bose. bamwe bamwe. Okay, none bobo ikintu bokora none co bikiye kugira ngo biha agaciro. Bon, kwiha agaciro kamanze nshimire Kidumu Kibuganizo gipine kibido ujyaho ni legend. Kidumu novuga ngo niwe muririmbyi w'umurundi, niwe muri legend y'amafati ya mbere mu guha karorero batoyi biwe, ariko nuko badashaka kubibona nkuko yavyivugiye bariko baramuhamagara ku miliyoni 5 bro. Umuntu akurikirana imbuga za Kidumu urashobora kuraba kalendriye yiwe ugasanga mu kwezi afise nkantu hashika nka 10 azoja gukubita karaoke, hamukaca yumvire ko cumuhamagara miliyoni 5. Burya miliyoni 5 mu madolari nanga burya si igihumbi cy'amadolari kwe. Kandi rero uce yumvira nk'umuntu nka Kidumu avuye muri Kenya, itike y'indege, timu yiwe ya rero bon kwiha agaciro nibijyanye nimba uyu munsi umuinvestisseur kana akamuhamagara akamubwira ati ndaguha miliyoni 5 akamubwira ati ntigishoboka ejo ntazomuhamagara, azomuhamagara ari uko afise inoti fadika akavuga ati umugabo ari hagararako nimba ndamukeneye reka ntange inoti zikwiye. Uri urumva kandi rero urashobora kumva ari amakuru y'abantu bamwe uzawumva bamuhaye miliyoni akajana na timu yiwe yose, ugasanga ivyo bintu vyahereye mu madeplasement amahoteli. Uri urumva agatahuko wa muntu just abakeneye kwamagaragara ku mafishi ariko ikiriko kirinjira ari vide. Ariko ukiri ngaho nyene Vishurove wakubwira ati panapo hera nenda ukafanye kubita ifaranga apana ngivyo kwibabura nibiki. Turi muri yo sanse nyene we ntumva yuko ariko nubwo burya ari ikintu bakunda kuvuga ngo ikirundi kiratogora na hari ici wacu. Urumva iyo avuze kubita ifaranga atakubwiye atukubite ifaranga ringana uko urumva yuko harimwo akantu ko kwibaza. Uri urumva kuko nimba avuze kubita ifaranga uwo akagenda muri show y'imiliyoni 5 we nawe ari kukubita umiliyoni, urumva uzokubita 5 nawe akubisimwe muzohurira uzocoka kabisa. Tukiri ngaho nyene kwa muri concert ya Daju anko Kidumu we yavyanze, ariko Fizo we yavuze ati nginoti ngo nahawe ngo ni nyinshi gusa ntiyavuze ahanini amafaranga igitigiri. Kya kintu nibaza ko cyatanze nk'iya image ya ngenda ubwira ikintu kimwe usivye yuko muri no myaka biriko biragabanuka. Mu myaka iheze ibintu vy'amakermesi byarateranya abaririmbyi gose kuko wewe nka directeur cyangwa directrice w'ishuri yarashobora kugutumira kavuga ati ngo tuvugane ku kijanye n'igiciro ku mafaranga uzoze ugirene performing muri kermesi, sivyo? Rero wowe wigize legend ugasaba menshi hakaba ari uwundi yumvise idiri yacaza nimba wasavye 5 nkaca nsaba 3 nabanda gutwaye isoko. Uri kurumva yego rero bijyanya Fizo yakoze nta muntu ashobora kubijija kuko kontra yanditswe na Fizo nuwo bagize nte nuwo bariko barayihana. Rero nk'ubu umuntu aciye avuga ngo usanga ngo za miliyoni 5 ngo Kidumu yanka ngo Fizo yaziriye abadekonye kuko ntabazi yuko yahawe izo miliyoni 5 kandi naho yozihabwa. Ikindi naco umenye yuko nimba Kidumu bamuhaye miliyoni 5 akazanga nuko abafisi ibiharuro yakoreyeko ushobora kuvuga ati bon ndafatamwe indege nongere nzane timu yiwanje ariko wowe baziguhaye uri ngaha anya neza cyane ugashiramo litiro 5 zigitoro mu modoka yiwawe ucuge do iki nico cisha baririmba. Ushatse kugara atahurishikana cyangwa atano tufise uzogwaho nyene uhawe miliyoni 5 ku munsi ukagenda ukaririmba 30 minutes canke inere ukaca witahira ni bangaye binjiza ayo mafaranga ku munsi. Yes, rero tuko turarangiza ko kino kibazo kijanye n'abanyamahanga baje turavye mu bastar batumiye hano mu Burundi. Nuvuga ko u Rwanda rufise nka 90% nibo babaye benshi cyane, nibo baje guperforminga cyane haba muri gospel haba muri profane, nibo bagiye baragaragara hano mu gihugu. Tuvuga ko u Rwanda rubikora neza gusumba abandi kugira ngo aribo batumirwa cyane. Ya iconya kigaruka kuri baba investisseur nakubwira kuko araharura akavuga ati ninazana uwo munyarwanda
abarundi kuko hajyanya igihe cyose uba ukeneye gukora ikintu ubanza ukiga tera ugiye gukorera ko mbega ninaza n'uyu muntu biza kugenda gute sivyo ahantu hozana Fizo ivyo yokora Bidondo ntavyo yokora uko Fizo bo mwakira siko bo kwakira Bidondo uriko urumva rero aravuga ati ninazana Chris Easy ivyo aza gukora canke uko abarundi bamukunda bisumba uko naka bamukunda wagiye turabona abaririmbyi benshi bo mu Rwanda baje meme nawo n'ufise indirimbo imwe baza nk'imvura kuri airport gwaraje umuntu haraje ufise indirimbo imwe ukamubona bamuzanye mu Burundi aje guperforming imagine aza guperforming indirimbo imwe yonyene acata inota zoba ziri uriko rero nimba nabo nyine bataba baje kwibrandinga ngo bafatisha ino baje gukorera ubusa nkuko dora tuvyumva ku bandi bakaba bahabwa inoti nuko ubu batumye kabona yuko hari ico baza kumwinjiriza ariko burya nasanze abarundi batamenyego haya amashow menshi y'abanyamahanga ahora kubita squatter turorera ariko ivyo mengo bitanguye kuvaho kiri kuna Double J bagiye mu Rwanda bakabakatira ko bari kuri stage mengo niho baciye bagira agashavu kenshi yani baza yuko mu mashow yoba yarakozwe inyuma y'irya saga yabakiri kuna Double J nimba baba harabaye amashow ashikane abiri yarahomvye yes nk'irya ya DORCAS bavuye yuko yahomvye ariko ibyo byose twaza kubigaruka ko cyane ariko rero mu guheraheza nyine ngaha nyene uravye rero ukuntu abana bacu bafashwe bageze i Kigali bijya bintu byabaye bitangiye ihesheje kabisa bon inge ndabwira ikintu kimwe nkuko wabivuze ati umunyamahanga yaje mu Burundi ukuntu bamwakira nk'umwami gusumba uko bakira abarundi bene wacu nagomba ndabwiza ukuri usivye aba bari iyi new generation iri kiraja mu Rwanda meme ba Big Fizo barakubwira ati twebwe imyaka myinshi twagiye mu Rwanda wasanga twaje gutegerwa n'abajournaliste babiri caye batatu cyane haze n'umwe kandi babize yuko tuza kuza uriko urumva rero ivyo byose biterwa n'iki biterwa n'iterambere ico gisata kiba kigezemwo muri ico gihugu industry yo mu Rwanda irateye imbere ku rwego rw'uko yumvise umuririmbyi avuye mu Burundi bavuga ati hakonja kurondera iyo content uriko urumva fumanzana kanyomvya ndamukoresha ikiganira amavyuzi ntaho biza guhurira uriko urumva ariko twebwe natwe hajya ntibibaze ngo bari bose biruka gutegera abanyarwanda canka abandi bo mu bindi bihugu ni content kuko arabizi yuko ninaja gutegera Big Fizo aje mu Burundi ntibiza gusa nuko nza kuba ngiye gutegera Doben uriko urumva views aza kuronka kuri Doben uriko urumva views aza kuronka kuri Doben sizaza kuronka kuri Big Fizo niyo mpamvu ucubona baje bagizene ari benshi birunze kubera ko baba babizi yuko umusaruro baza kurenza yes bakunzi ba PRTV ndabutse ko turi kumwe na address promoter ubwo rero tuko turaganira turaba umuziki w'u Burundi ukuntu wifashe muri umwaka turangije 2023 ndetse n'ibintu bigiye kuzokogwa muri uno mwaka ivyagenze nabi ivyagenze neza ibyo kosorwa yes rero nuko rero domise rero tuko turabivuga tugarutse rero ku ruhande rw'aba promoters nabo n'abantu bafise uruhara runini mu muziki muko wamamaza mu kwamamaza umustar mu kumumenyekanisha ibikorwa vyiwe ndetse n'ibindi ariko kandi rero hari ibintu benshi babanegurako cyane cyane aba promoters bo mu Burundi abazwi cyane ugasanga bavyitwaramo neza ku mbuga ngurukana bumenyi uri kuraraba uno munsi aba promoters ivyo bariko barakora mu muziki w'u Burundi urabona hari ico bariko barafasha vuze ntibavyitwaramo neza ubushatse kuvuga yes mvuze ati ntibavyitwaramo neza urabona nk'amajambo banika kuri social media gutukana kubwira umuntu nabi ugasanga imvugo hamwe ntimeze neza nogwa nk'akarorero urabona igihe umuririmbyikazi Miss Erika apfa itaba Imana hariho umwe mu bapromoters ntabo mvuga mu izina ariko ndazi yuko ari izi yanditse kuri page yi wavuga ati naho ugiye ngo waruryoshe aya majambo urumva
unaho ugiye ngo waruryoshe. Ndavye muri commentaire abantu benshi bagoma bavuga ati vraiment wavuze nabi uko ni kwitamba ku muvyimba nandi majambo nyine usanga harimo no gucafuzanya kandi ntitwe na base ntitwe na base agusanga ni uri kuracafuza umuntu. Ivyo rero bakavuga ati ntibimeze neza. Wewe uri kuraraba rero uyu munsi ku ruhande rw'aba promoters mu kupromoting umuziki mu kupromoting abastar bimeze gute? Ya bon nibaza yuko duhereye kuri ico cuko tuba twabuza abantu ugasanga hari abandi bariko babiprofitiramwo kugira ngo bironkere like canke viewers. Wowe urantahura gose kubera ko ibintu vyo muri sense urabizi. Hariho difference y'umu YouTuber cyangwa mu promoter hamwe no mu journalist. Kuko umu YouTuber yakoze ikosa umwitwarira muri zone, ariko mu journalist yakoze ikosa umwitwarira muri CNC. Ashini muri CNC kabisa. Kandi muri CNC bafise amategeko agukingira na yaguhana. Rero nko umuntu abakoze ikosa nk'iryo wowe ukabona uri muri ivyo bibazo by'uko wabuze umuntu ukabona hari wundi nawe ariko abivyaza umusaruro mu kukurengera. Uraheze ukitura inzego zibijejwe hama bakagutunganiriza kuko uwo mwanya ibintu burimwo wewe bari umwanya wakababara. Rero iyo ubonye undi muntu ariko bavuga aragukindaga basi uriko urumva bavuga ati uyu muntu ndabona yuko nta cizanye nkwiye kugeza ce nihe nkwiye kurenza neza cyane nitwishinge views bro hako oronka 1 million views ukacuja gukora imyaka 10 mu mpimba hofu muburi izo views hamukibera hamahoro. Yes ariko kandi rero turi kuri ico nyene cy'aba promoters ku ruhande rwo kupromotinga abastar umuziki turabona yuko iyo umustar asohoye indirimbo benshi barayishira ku ma page yabo tini mu gikunde dushigikire kandi nyine ugasanga yaronse ama views menshi cyane kabisa ku rugero rwiza. Urabona kiyo ari intambwe? Bon ico novuga ugiye kuraba aba promoters bariko barakora gose gusumbya meme n'amaradiyo neza cyane uriko urumva. Ariko ikibazo nuko hagera igihe ugasanga bariko bakora ibintu novuga ngo vyo gupararangana, ahubwo iyo abanyamitahe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi iyo aba batahura agaciro ka promotion baba bakwiye kuza barabaha amadiri abo ba promoter kugira ngo bagirene ba promoting ibikorwa byabo bakora. Genduraye mu Rwanda ubu turiko turakora ikiganiro kaza nk'imvura ngo nta na kimwe baronka nta nurumiya kabisa. Urabona igihe The Ben yaza hariho aba promoters benshi cyane kuri airport babahenda ati bagiye kuri parade za bararindira imvura bakubita wapi man izo note nimba yaramayero sinze kuri Modeste igihe Dorcas na Vestine baza bariho ikintu babaye n'amatike vraiment apanitike ngo y'amafaranga itike yo kwinjira muri concert kandi baca bababwira ati ngo ntidukeneye ko muzananga amakamera yanyu ama microphone yanyu kuko naje ndavyifitiye. Urazi yuko n'ikibazo c'igitoro gihari babatahije ijoro baragenda ariko atana kimwe babonye. Ariko rero tuko turabagira iperereza tumva yuko mu ba promoters hariho bagenzi babo babaha amafaranga bahereze bagenzi babo bakaca bayajya. Icyo kintu ntaco mukiziko. Novuga ngo ikintu coco umuntu yomenya nimba uri mu journaliste de profession nukumenya mbega none nkeneye kuja kurondera amafaranga canke nkeneye kuja kurondera inkuru. Urumva rero muri conference abagiye abantu babiri bafise target zitandukanye. Hari ugenda avuga ati je ngiye kurondera content n'ugenda avuga ati je ngaha izo 10,000 batazimpaye nuko bifuta cantera nabifuza. Uriko urumva rero kuri wa muntu abagiye kurondera amakuru naho utamuhaye amafaranga ntace bimutwara, ariko kuri wa undi nabagiye kurondera inkuru n'amafaranga mu gihe utamuronkeje kimwe muri ivyo usanga ari ngorane. Rero ikibazo gihari nimba umuntu aba yateguye iyo conference aba yatanze amafaranga akayaha abantu kugira bayatange ntibayabahe, urumva yuko ari ikibazo deja babagize ntibaba bamwiciye umwe yategura ya concert.
ngo nimba wa muntu agenda avuga ati je ngiye kurondera amakuru n'amafaranga niyo mutamuhaye amafaranga bya bintu nabi posting kandi nawe arafise abamukurikirana bari kubiraba abo bavuyemo urumva rero abo bantu baza baragira inoti z'abantu baba bazivunikiye burya hari umunsi bazozisubiza bazona zudaho sijya mbere sijya kabiri oya no kuri vraiment bikunze gushika kenshi bakidoga aho gasanga akagwi kamwe kaciye kagira kaciye kagizo noti bakazirungikanira mu marimi cash imagine urumva ugatahira kugira gusragoringa abandi bakaduha amatike ukamengo convoyer umuhaye itike aragushikana iyo ugiye hariho ndibuka kuri bare mu twenzi higeze kuba conference de presse yari yateguwe mengo na Bujanile band hari umwe mu bapromoters yavuze ati twama tuza kubafasha ariko amafaranga yacu ntimuduha canke mukayajya ariko nawe tukoze iperereza twumva ko nawe ari mu bandi bajya abandi uri kumvisha kintu kabisa ubundi nkuko vyamye umukozi abegwa n'impembo rero iyo umuntu yakoze akagukorera ikintu cawe neza no ukamuha icubona kwiriye kugira ngo umutere intege yo gukora vya bintu vyawe neza ariko tumenye yuko ivyo wewe ukorera abandi nawe ushobora kubikorerwa urumva dukundane nimba yaje nimba hatanzwe 10,000 nimubigabure umwe wese aronka neza cyane apana yuko usanga hariho bamwe baciye bashira mu mufuko wabo ugasanga bariko bro urazi gusragoringa kuri airport ukavayo ukaja muri conference ukatache saa 2 saa 3 ukaja utatache n'icuma cawe amafaranga wakiguze amamego zo gukoresha mu gupostinga bibabizi yuko apareye amafaranga ikotwa ku miliyoni ku buryo uvuga ati jewe ubunya ntagiye muri iyo conference nkakotesha apareye amafaranga za kunyinjiriza asumba ayo mbangize kandi kindi tutibagiye ikindi benshi usanga ari wo mwuga ubabeshijeho muri tujya tuntu baronka rero kumva nk'umuntu rero yavunitse yagiye ku cuma ciwe umukubise zero vraiment urumva ko ari ibintu bibabaje cyane nibaza yuko abantu bategura ama concert barakwiye kuraba abantu bizewe bashobora guha amafaranga kugira ngo bahemba aba journalist ahandi ho bizokwama birimwo impari uko nyene kandi sirimwe si kabiri bama tubona bamwe bariko baridoga bariko baratukana kubera amafaranga yo mu ma conference de presse rero ico kintu barakwiye kucigako kugira ngo kireke kwama giteza impari uko urashobora gusanga ico kintu gitumye na show yawe ipfa kandi itari gufa neza cyane kandi ugasanga amafaranga wari wayatanze kabisa ego rero tukirire kuri ico cyaba promoters tugisozeraho twavuze bamusanga bapostinga ibintu bitameze neza mu gucafuza abandi muri no misi heze ku mbuga ngukana bumenyi harabonetse ivideo y'umwe mu baririmbyikazi ya Monia Fleur bavuga yuko yashize ubusa bwiwe hagaragara ndetse n'ibindi bintu by'amajambo bamwe akavuga ati ngo nivyo abandi ngo sivyo ariko ukaraba abariko barabishira ku mugaragaro bavyamamaza nyabo bamwe mu bapromoters ubwo urabona yuko mu gihe bimeze nkuko turiko turava turiko turaja he mu kwamamaza abandi cyangwa usanga turiko turabacafuza byitwa yuko turiko turabamamaza urumva hari abantu baprofitira mu nduru abantu baprofitira mu nduru ugasanga akantu k'akainsolite kabaye wewe wakeneye kugirane ukavyaza umusaruro ari nabo nabonye video ariko bazigurisha 200 300 uko nyine kugira ngo aguhe video y'umuntu yiyambitse ubusa urinde kuyigura ama video usivye ko nta cemeza mfise yuko ari Monia Fred hariho nabandi bavuze yuko hariho ni ya Mokens usivye ko atacemeza mfise ugerageje kuraba y'ama video kubayabonye biragoye ingene ushobora kuvuga ngo uyu ni nako confirme sivyo ariko ico no babwira cyo utanamufashe yego ico no babwira coco burya hari ibintu bikinishwa atari ivyo gukinisha aya ma content azodusiga habi bro ijya video urabizi yuko kuyirungikira umuntu vyonyene bishobora gutuma uja gukora umunyororo utazi igihe uzoherera ijya video urashobora kuyindungikira wewe wayimenyekanishije ugahanwa gusumba uri kagaragara muri ijya video rero iyo uri kurabona umuntu ariko arihaya ngo mpatura samire ngo ndayihurungikire atazi
yuko ivyo bintu bishobora hari cyo mu gifaransa ngo complicité ubufatanya caha uriko urumva atazi yuko ivyo bintu bishobora kumukwegera karambaraye neza hajyanya ndababona nkara ivyo bariko baragira nkavuga ati sawa burya hari umunsi mu miseze mwarabonye amavideo ya bari abashiki bacu b'Igitega ego yaramenyekanye bako barakina ibintu temeze neza yarasirikiye gose ariko ubutungane bwarakurikiranye bamwe mu bagiye baravyamamaza rero hajyanya gukora ikosa ryo kwamamaza ikintu ubona ataho gihuriye n'imico n'akaranga by'igihugu ubukozi ikosa rinini neza cyane urumva rero nimba koko bajya baririmbyi kazi bavuga ari bo barakwiye kwisubirako ariko nimba atari bo nabo ahubwo baba bakwiye kugira gushengeza bajyanya bagenda barabambika intebe ishushe bavuga ngo ubu ni naka ubonye ikinyamakuru kibipostinze kikakwagiriza neza ikadoma ku rutoki kandi uzi yuko atari byo urase durayo kubitwarira ukavuga ati bano bantu bariko barancafuza ariko batuma abafana banje bambona nabi mu Rwanda niho bigwiriye mu Rwanda iyo uvuze umuntu nabi arafise uburenganzira bwo kuja kwitwarira kandi ugasanga no gufungura afunzwe neza cyane rero simvuze ngo mpamagarire ngo aba bantu bari muri industry kuza baraja kwitura ubutungane ariko hari giye hagera ahantu ugasanga umuntu yarengeje ubona yuko agomba kwicira ibintu by'iwawe rero hakoro kwicira ibintu by'iwawe uwo muntu yo baregerejwe ubutungane yes nuko rero mu kurangiza rero twavuze ibyaranze umuziki w'u Burundi muri 2023 bitagenze neza byagenze neza uyu mwaka dutanguye rero urabona icokogwa ico bokora kugira ngo habeho amelioration mu muziki mu industry y'umuziki w'u Burundi kubgawe urabona ho kugwa iki ku mpande zose twagiye turaduma ku rutoki icokogwa nuko abarundi twabanza tugakunda ivy'iwacu kuko je mpora nkurikirana ukaraba nk'ikiganiro ca televiziyo kanaka yo mu Rwanda winjiye muri commentaire usanga yo za love from Burundi ariko waja kuraba mu kiganiro canke ku ndirimbo y'umurundi kabura za commentaire nta kimusanga ukabisi ahubwo ni bitutsi ku coza umuntu rero tubanze dukunda ivyacu kwanza kuko iyo ugiye mu Rwanda canke y'umunyarwanda aje ngaha meme baradusumbye umuziki none why aba mu Rwanda bavuga ko tubasumbye umuziki ariko tugasanga aho gushigikira ivy'iwacu turiko dushigikira ibya bariya kandi unashima abo benshi bo mu Rwanda nimo bavuga ati abavyeyi bacu ni mu Burundi batwigishije umuziki bavuye mu Burundi ugiye kuri abantu bagira amakaraoke mu gihugu c'u Rwanda benshi n'abarundi kabisa aba producteurs bose bakomeye abafata amasanamu n'abarundi General yabaye umunyarwanda General bamutwaye bamubatije video y'umunyarwanda izoka usanga ari General na Liza baramudutwaye uri kurumva rero abarundi iyo abadushigikirana hari abantu bafise impano hari abantu twogejeje kure ariko kubera ko gwagwanko go kumva yuko ewana ninashigikirana hagatera imbere ucumengo urumva nico kibazo rero igihe cyose tuzoshigikirana uzosanga ibintu biriko biragenda neza kindi naco abastare bamwe bagabanye kugara bro media ni ikintu gikomeye media ni ikintu gishobora kuduza canke kakumanura urumva Diamond umushikanye microphone imbere naraba ngo ufise aba subscribers ngo 30 ariko ngaha hanyu usigaye usaba ikiganiro umuririmbyi akakubwira ngo ufise ngo aba followers bagukurikirana abantu yimarenki yawe ndabi uri kurumva mbega ndakubatsa why umuririmbyi usanga afise aba followers badashika 50,000 ariko agasohora indirimbo ikarabwa n'abantu barenga miliyoni 2 neza cyane waruzi yuko kandi ndakunganiye ushaka ufise nk'aba subscribers nk'ibihumbi 10 ugapostinga ikintu ntikironke n'ama views n'amajana 5 urumva aho rero niho bihendera uriko urumva uwe nimba ukeneye gutanga ikiganiro tanga ikiganiro utitaye ngo ufise aba followers bangana gute ngo iki niki kuko urumva ntacu turashizeho ikiganiro canaka kirarabwe n'abantu 50,000 eske urazi yuko nitwashira kici waho naho kizoca kirabwa na ba bantu baraba cakindi neza cyane uriko urumva rero nukuha media agaciro kandi n'aba journaliste bakagirane bakiha agaciro umwanya uracatugoye mu gihugu c'u Burundi urashobora gusanga ikintu categerezwa gutangura saa 8 gitanguye saa 2 z'ijoro imigaro sinzi burya rero igihe aba journaliste bazokwiha agaciro
kavuga ati wowe twavuganye saa 8 hageze saa 2 z'ijoro sawa ndatashe uza gusanga atariho ndi nibabigira rimwe kabiri gatatu sinzi icyabaye kuri Daju aba journalist numva ngo bayagiye kumutegera nimba ntihenze sinzi ko yari we bararindira ko aza muri conference barabura sinzi ngira Barundi fise ikungene yari yavyorganize neza cyane tanga umuco uriko urumva rero bon twiha agaciro tumenye gukoresha umwanya neza ahandi hoho bino bintu byacu nibizokwigira biba professional kabisa kwama bigoye kujya nyene kubera iki imigaro y'abantu bigira ngo n'abastar atari bo ya ningorane man kurande rugwa ba promoters nabo urababwira iki uyu mwaka nibi kibokosora bagabanye ivyo bintu byo kuza bararengerera abantu urumva kwifatira umuntu mu gahanga umuntu arafise ahageza kavuga ati just bavyita ubwigenge umuntu arafise ubwigenge freedom liberté rero iyo urengeye bwa bwigenge bwiwe akabona yuko warenze imbibe afise uburenganzira bwo kugirane bwo kwitura ubutungane c'est vrai ama content abakenewe kandi maze kubona yuko kenshi du profitira mu kavuyo kamengo content zirimo akavuyo nizo zirabwa gose ariko nubwo izo views tuzikeneye tubanze turabe eske uyu muntu ndabikoreye ntaco nzoba ndamwiciye kuko uyu munsi ufashe iyo video ngo ni ya Moni ya frère ukayipartage ahantu hatandukanye uri kuratukisha izina ry'umuntu uwoza hagufata akakubwira turafise preve yuko wari Moni ya frère ntazofise cukwega ishene rero twigenga ubuntu tumenya ati ndakwiye gukora iki nkakireka ya yes ya kumburira mu kurangiza rero akajambo kanyuma ubwira abariko baradukurikirana aba followers ndazi yuko harimo n'abastar abo bose twavuze bariko baradukurikirana akajambo kanyuma urababwira iki ya ico no babwira coco ni bagira umwaka mushasha mwiza neza cyane ivyo bakora imana izibishiremo ikiganza bigende neza tukabashikiriwe natwe tuzoshikira kabisa kandi nayo mu minsi iza nditeze kubona ibintu biri ku rundi rwego kandi n'ubu ndabona yuko biriko biraza neza asante sana nuko rero bakunzi ba PITV Peace International TV mwari kumwe na Moses Angelo kumwe na Adros Promoter umwe mu promoters hano mu Burundi babyifata mu neza cyane twariko turavuga ahanini kubijanye n'umuziki w'u Burundi ukuntu wagenze ivyo kosorwa ndetse n'ibyo twoshika ko muri no mwaka wa 2024 2024 nuko rero kandi abashimire cyane tubifuriza umwaka mwiza udasanzwe umwaka w'amahinduka muri industry y'umuziki w'u Burundi mu bikorwa byanyu byose mukora tushimire na Marie Fodeni Pro yabashije kudufata amasanamu n'amajwi akabashikira ari stop bye bye.